ariko je sinza kwemeza cyane n'ivyo yavuze Big Fizzo avuga ati kuva kiva mu Burundi ati nta muziki iterambere ntigeze riboneka mu muziki kuva agiye hanze kwindagaru ariko na Sadbi nyene nawe nyene yarakoze ikosa cyane gushika ubu ariko aragira tour ariko nta feedback ya concert yiwe turigera tubona akantu bantumiyemo kanganuko siko aka kandi ko kanganuko sinzogashira kuri page kuko yitwa King nawe King bamubonye King yakoraye mu kazu bavuga ati ni King gute hari umu influencer wo muri Side wigeze ubonamo intambara uzi yuko iri mu muziki cyane intambara ya Side na Nord bajye baririmbye kugira babashire hamwe baravyiki yaga ni kujya yari kubitegura muri bajya hoba hari aba influencer muri bajya nyene canke hagiyemo gwa rutonde nyene rw'abantu babasangira kubera naka twicarana reka tumushire muri iyi list kuko hari abantu hajya bari muri ryo rugendo uyu muntu ni yarabibereye nimba duhawe akajyokeza ko kubonana n'umukuru w'igihugu kandi akunda abajene cyane tuba dukeneye yuko dukora ikintu ntaducishe mu ijisho ufashe ijambo ukaza kuvuga ibintu by'iwowe wisabire bwite siko wowe nyene mu nyungu ziwawe utaravye ngo abandi duhuriye muri industry mbega bimeze gute nicaye ikibazo duhuriye hari abantu bafashe ijambo rya munsi yibafuma binumira mutima la comedy yavuze ati nyene cubahiro twe turarushe nta biteramo tugikora ubu bare bwarugaye ukunu umva mutima yuko yasabiye muri rusange ariko rero mwebwe mucimugenda hayimbera nyene cubahiro atuzangura kwivugira ingorane ziwawe wewe wenyene ngo jewe ngo kunu oya ku muntu wese yifuza kuja muri Wapamba Classic Group ego hari nomero zica ngaho ego nyandikira ego dago uce winjira muri group hama komeze ukurikirana ibyo Wapamba Classic cyane. Yes, hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. My name is MC Goragozo Moto, napiga kwa Kings Family Burundi, the fight, the must, the one only. Nyitwa Umutara Wambigwa. Behind camera turi kumwe na Joba, reka nshimira bari dukurikirana bari Amerika, bari Canada, Bujumbura, Tanzania, Congo, East Africa, Mashariki. Ndabakunda cyane. Unomuzi ufise umutumira dasanzwe nawe sugundi ni umukozi w'Imana shora kumwitwa MC Gundos kuva kuri Ana Share. Karibu cyane my friend. Asante sana ndabashimira cyane niteka ridasanzwe kuba twageze muri Kings Family Burundi ubona neza yuko twibereyeho neza kandi cyane washitse mu bwami bwa Kings Family nivyishimo kandi vyiza cyane aho natewe niteka no mu MC akazi cyane mu gihugu cyacu Burundi MC Goragoza big time brother brother abakozi b'Imana kuva kuri Ana Share ubu dufise na eglise yitwa Ana Share Church muzoze mu Kanyosha tugiye kugura eglise nini ya cyane aduzo turi n'abavuka butumwa reka ariko meze neza ndashima Imana cyane gose Imana alhamdulillah ndashima Yesu Kristo ariko umwaka tuko turagenda kuwoheza ubona gute wowe ubonye gute umwaka wari umeze neza kandi cyane gose twarishimiye cyane haba mu iterambere haba mu bindi bigiye utandukanye gushika no bariko iterambere giwawe ni ryari gira uno mwanya kugira uno mwanya ariko kuba mpe mu mwuka w'abazima ari byo bya mbere by'ukuri siko ariko benshi barigeze kuba tubona ku makamera agiye atandukanye ariko gushika ubu dufise ikinyamakuru ciwacu umva kari terambere kandi barishimishije ego ariko niziri komeze neza ndashima Imana cyane ndashima Imana jewe nibera nyene ikibabaje nuko gusa turi aba single boy ndabaramutsa cyane kumengo ndabeshe kumengo ndabeshe ari ukuruzi ukaba umuzi basi muri commentaire ega nubwo toba ari jewe ukuzi muri commentaire niwe yandika ati reka nareke kubesha cyane komeze neza tugiye kuyaga ku muziki wacu wa 2 indwi uno muziki wacu uno munsi bariko barasohora ariko nitko turabona imiziki igenda mu bantu oya ahubwo ikintu cambere cyo cungira mvuge sinzi ko wabonye post ya Big Fizzo yakoreye muri Irebe FM avuga ati kuva kiva mu Burundi ati nta muziki
nta muziki iterambere ntigeze riboneka mu muziki kuva agiye hanze kurinda garuke ariko reka nibaretse Big Fizzo Big Fizzo ni umu legend siko ni papa w'abandi bana bari muri new generation ariko je sinza kwemeza cyane n'ivyo yavuze Big Fizzo kuko ndibaza neza yuko gushika ino saha ibintu Big Fizzo yavuze jewe kubganje sivyo na gato kuko umuziki warateye imbere bro siko nivyo shobora kuvuga ati je bijye bakiriko ko baragira nanje narazungurutse siko nanje narazungurutse intara narazungurutse ibihugu biya vyakiriko ko baragira ariko wumve neza yuko umuziki w'u Burundi ahantu ugeze ku yindi ntambwe kandi ibiriko birakogwa generation ya Big Fizzo y'abalolilo nta ikintu na kimwe bigeze bakora uno munsi Sadbi aragiye hanze two tumubona yurira indege imwe n'iyindi ariko nitwo turabona ivyo ari karakora bisanzwe turabona video zigaragaza ati Sadbi no munsi yari ngaha hari hameze uko hari haryoshe biva kuki ni kunyegeza ni kubigira vie privé yiwe canke avuga ati je nanye nzobibereka nina mara gushika mu gihugu cyacu oya gusa nyene ni vya bintu byo kuvuga ati umuziki wacu abaririmbyi bacu nabo nyene bari professional siko igituma atari professional mugabo naho nyene ndaza kugaruka ku buryo bukusanga bafise kubera nk'umurimbyi Sadbi uvuze neza yuko afashe indege agiye muri Sweden akaca agenda yitwaye ntihagire n'undi bajana bari muri team imwe muri Empire siko bisigura neza yuko kuba yitwaye hariya biraza kugorana kugira ro nk'umuntu aza kumufatira amasanamu yifuza siko biraza kugaruka ku bukene nivyo turashobora kuvuga ati bamuriye indege Sadbi nafise amahero kurihira uwo mukamera kugira amufatira amasanamu ariko natwe naho tukaca tubura ca kintu ca professionalism ukuntu usanga umuririmbyi baramutumye ko ariko adashobora kobrije mu boss amutumye ko ati nzozanana n'umukameramani wanje siko nico kibazo kiko mu bako Sadbi ariko na Sadbi nyene nawe nyene yarakoze ikosa cyane gushika ubu ariko aragira tour ariko nta feedback ya concert yiwe turigera tubona siko basi tuvuge nk'abarundi ati Sadbi ariko arakora ibintu ibi nimba yaraho nimba haje batanu tukavuga ati ego yaragiye muga haje batanu nta kibazo ego canke haje 10 canke haje miliyoni canke ugasanga Sadbi nyene yabonye yashikiye muri za place abaraho benshi bahora bagenda gukoreramwo ugasanga bakorera nka ku kantu kava ngagushika hajya Sadbi ko akuntu nako usanga yiyemera atovuga ati to kajya kantu kaga place kumengo ni anniversaire canke ni fete itandukanye na concert ati je wisi no posting bura Sadbi barafise ibintu byo kwiyemera byo kuvuga ati je ndi Sadbi akavuga ati akantu bantumiyemo kanganuko siko aka kantu ko kanganuko sinzogashira kuri page kuko yitwa King nawe King bamubonye King yakoraye mu kazu bavuga ati ni King gute umwami bavuga ati umwami ahahagaze ahagarara abantu benshi canke sinzi kurabona hajya president bavuze kaza kuza mu gace kanaka abanyagihugu barabwirana ati president no munsi azwari mu gace kanaka tukende kumusanganira ibaze rero intare ngo batinya yakoreye mu kazu akazu ka anniversaire yavuga ati ya ntare batinya yakoreye aha niki gituma hari abaririmbyi bamwe basi bahawe itike canke bagahabwa visa akemera kugenda kuririmba ariko ugasanga yagiye kuririmba kubera kubwa visa ariko nta mahera none tubazi basi ndakubaza nk'abaririmbyi benshi za gusanga bavuye hanze benshi barashobora gushikira ngaha mu Burundi bavuye gukubita media tuwagira nk'amakonsere nk'atanu ariko ukabona life babayeho ni yindi nyene ukimvira turi umuntu yarasohotse hanze yaragiye hanze yarakoze show hanze Buraya ariko ya life yiwe ni ngaha mu Burundi ntiyigeze hinduka aracari kwa kuntu nyene reka twitege yuko basi azohava aza hama akatugaragaritsa oya sinibaza aya sinibaza kuko MZ ibintu vyanse umuvugije no kwa pasteur ni wihana ariko Sadbi ntari batinya ariko tukiri ngaho nyine kubaririmbyi basohoka nihaze novuga ati inyishu y'ivyo byatumye basohoka twarabonye abaririmbyi bagiye ari umugwi ndavuga yari Zinobino yari DJ Fernando
yari Melanin, Monia Flair, harimwo na Dramati, harimo n'abandi bagiye kuri Sauti ya Yaga. Ndagomba mbaze ikibazo gatoya ngaho inyuma gatoya, muze kumbabarira abo biza kugira abo biza kugira gute ushobora kugenda hanze atarakintu ugiye gukora cyane Yaga ni kujya yari kubitegura. Urabona bambabarire cyane wo muri Yaga, kandi gusa niye turabashigikira cyane ko barakoze, turabakunda cyane kandi ikiza cyo kuvuga ati reka tubasohokane bagende kungura ubwenge canke bagira ahantu bayage. Ariko ndibaza ati bajye baririmbye kugira babashire hamwe, baravye iki? Bavuga ati neze yuko ngo ari aba influencers ngo basohotse ngo bagiye kuyagira ahantu hamwe, siko? Ariko ntiyumvira ati muri bajya ubwo hoba hari aba influencer muri bajye nyene canke hagiyemo gwa rutonde nyene rw'abantu babasangira canke bicarana bakavuga ati kubera naka twicarana reka tumushire muri list yagize umutwara. Kuko hari abantu hajya bari muri ryo rugendo, ariko ushobora kubona ati uyu muntu ni yarabibereye, siko? Uyu muntu ni yarabibereye. Hariho ngira mvuge kino kintu, hariho intambara uzi yuko iri mu muziki cyane, intambara ya Side na Noro. Hariho umuntu muri weekend twari kumwe aba muri Side, kandi uwo muntu arafise izina, siko? Arafise izina kandi arazwi mu gihugu cyose, ariko aba mu Kanyosha, nimvukira mu Kanyosha. Yarambajije ati mbega muri bijya bintu bajamo by'aba influencer twebwe muri Side kumengo nta numwe bigeze bacagura, twebwe nitwoba tugaragara canke nitwoba turaba influencer, kandi uwo muntu arafise izina kandi arafise n'amahera, ariko umuntu sino muvuga, kandi uwo muntu arubashwe muri industry. Yambarira ati gute none muri bajye ba influencer muri Side nta mu influencer mu artiste ari mwo muhira kwimisi yose twama tubona ari babandi nyene. Hari mu influencer wo muri Side wigeze ubonamo? Nta uriho. Biva kuki? Nci gituma nakubarira ati ivyo byose si ya marigara si ya mariste atogwa na bwa burigara baba bicarana, siko? Hari kintu baba bakwiye kumenya, abantu bari muri industry mu gisata cy'umuziki barakwiye kumenya ati bino bintu si ibintu bya Side canke Noro, ahubwo n'umuziki w'u Burundi. Apana ngo naka kubera avuka muri ya Side ujya mu rwego dushobora kumushigikira, canke ngo ntaka ngo kubera ngo avuka mu ntara kanaka ntidushobora kumushigikira. Urazi none gahunda z'icyo ko navyibaza bari kubigenza basi mu basi bajya babiteguye, bari gufata abaririmbi canke abo ba influence ko nabonye batoye abaririmbi cyane bari kuvuga nka Yaga bakavuga ati nimba tuba kubitiye sorti bagiye mu Buganda bagende babonane n'aba producer kanaka canke bakora indirimbo bari hamwe babarihira indirimbo mugaba ntibayikore ngaha mu gihugu cyacu Burundi, bayikorere hanze hariyo iyo bari bagiye. Ucumva gute? Navyo vyiza, ariko mumve neza yuko abari muri industry kandi bari bakwiye guteza imbere umuziki nibo nyene bica impano man, kuko hari impano nyinshi usanga hari impano izi kuririmba ariko iyo mpano uza gusanga naho izi kuririmba ntirigira itobora, ahubwo ni ya mpano gumubona yugariye ahanyene. Ubashatse kuvuga iki? Ni ya mpano guma yugariye ahanyene, kuko uravye umuvuduko nk'umupeti yitwa Adric Hakim, umuvuduko yarafise ubu rero ntubona neza yuko yasubiye inyuma cyane, yasubiye Dramati wese ubu yasubiye inyuma. Hari akajambo wambariye higeje duteramya ahantu twari mu kiganiro, urambarira ati Dramati canke nde natarondera ikintu ashiramwe amahera yiwe avuga ati jewe ikino kintu oya gusa nyine na Alvin Smith artiste bacu barakwiye kumenya neza yuko nimba uri umuririmbyi nimba uronka uburyo iga nawe n'ubundi buzima kuko wobaho, kuko no musi ushobora kuvyuka utari hit, no musi ushobora kuvyuka man umuziki wawe nawo ukubita ata si hit nta konsera uronka nta n'amahera uronka, ariko ukiri kuja muri studio kubera iki ari impano yiwawe. Mu gihe rero kubera waronse ya 6 uvuga ati jewe naronse amahera kandi aya mahera mbona umengo no yakoresha mu wundi mugambi, siko?
ndibuka kera Melanin Boy na Fernando bari bafise ahantu banaraza amatelefone muri bad ariko ubu sinibaza yuko aho hantu hakiriyo ariko iyo uri mu artist uravuga ati jewe ryamahera nkuye muri concert ati reka ndiyate muri uwo mugambi reka gundos ikintu bataramenya n'ikintu bataramenya influencer cyari ico burya amera ninafasha akagenda kugurura ikintu kanaka muri bata akavuga ati genda dandaje abantu bazokigura kwera mera nina niwe karite dandaje ariko nyene barafise rero ngorana ba artist bacu ntibashobora kwimvira ati cyorega ndashobora kuva aha hantu kubera ngakirika avuga ati hani no musi ejo kirika ashobora kuvomoroka ukamubura iyo yagiye byarabaye ku baririmbyi benshi bayoye abande hari abaririmbyi benshi kandi baje bafise ba Berry Music ngo bande baje barabanyempano bakaze ariko ubu bari he nimba rero amahera yiwaye wara yaronse muri concert niwe yakuramo umugambi umenye neza yo mu minsi iri imbere uzohavuba imbwa ego ati reco bahanuye baze bararaba yuko akazi bakora baraba ati reka amahera tubikuye muri aka kantu reka turabe n'undi mugambi dushobora kuyakoresha ku munsi wejo ntibeshe biramaze iminsi atari myinshi uriko urashobora kuvuga Mr Champagne na Natasha ariko uriko urakompara Mr Champagne na Natasha uba kompara gute oya ahubwo nako mvuga yuko badashigikirwa siko muri izi media zacu aba bantu bagira kuri babiri Mr Champagne na Natasha uza gusanga ari abantu bahabwa ikibanza inyuma kamengo ntibagaragara yasohora indirimbo Mr Champagne bakamwageza umukongomani yinde yasohora ikindi Natasha urumva ngo yishimira amahera we ngo nta mana afise ariko nibo nyene bari bakwiye ko dushigikira kuko man bakora amakonseri hanze kandi ugasanga baragiye no gutora ama award iyo award izotwara igihugu cyacu cyo Burundi siko ahubwo barakwiye neza yuko aba bantu tubashigikira kubera baharobe bashikana ibendera mu makungu bakamenya ati umuziki w'u Burundi uri ku kivi yego ikindi naco ni cyakiri nyine wamyuvuga ikintu cyo muri side haraherutse kuba inama umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cyo Burundi ciza atumije ko inama y'aba journaliste yego ndagomba ko dusesangura kuri aka kantu batubabarire twagomba nakantu gusa tugomba gucishamo baravuze ko hari abantu benshi bagiye batanga ivyumviro bitandukanye hari nabandi batanze ivyumviro je mbona batari kuvuga urumva nihofata ukavuga ati jewe ndaje imbere y'umukuru w'igihugu nje kuvuga ingorane muranshikirwa nazo hama nkaca nzamvuga ati ngo baranyivye ikinini ndiye bivuze uzi oya manu hari ikintu nimba duhawe akaryo keza ko kubonana n'umukuru w'igihugu kandi akunda abajene cyane hari ikintu rero tuba dukeneye yuko dukora ikintu ntaducishe mu ijisho siko habo tuvuga ati reka dukore kino kintu ndazi neza yuko azosigara avuga ati bwa bundi b'abana bacu bari mu kazi kandi barafise ubwenge siko nimba ufashe ijambo ukaza kuvuga ibintu by'iwawe wisabire bwite siko wowe nyene mu nyungu ziwawe utaravye ngo abandi duhuriye muri industry mbega bimeze gute nicaye kibazo duhuriyeko siko ndakwibutse basi uribuka cagiye ca covid corona uribuka yuko kuri stade mutima la comedy yavuze ati nyene cubahiro twe turarushe ati kubera nta biteramo tugikora ubu bari bwarugaye ukunukunuka ariko azi yuko nyene cubahiro baciye avuga ati ko corona iriho reka dutanga itegeko yo kwambara ufukamunwa yo gukaraba yo girike niki hama twugura ubwo bubare babandanye babaho umva mutima yuko yasabiye muri rusange ariko rero mwebwe mucimugenda hayimbera nyine cubahiro atuzangura kwivugira ingorane ziwawe wewe nyene ngo jewe ngo kunukunuku oya yakubarira ati turakeneye yuko muyaga ingorane ahubwo mufise mwese mu ruvunga tuvuga ati bino bintu birahura izo nsiti zanyu ariko uciye wisabira
ukibagira abandi bantu bari muri industry cyangwa uvuga ati je bano bantu barafise ikibazo. Nico gituma rero ubona neza yuko hari abantu bafashe ijambo rya munsi iyo bafuma binumira. Iyo bafuma binumira bakavuga ati jewe nahashitse nimbara kantu nungutse ati ariko ibintu vyo guhaguruka ngo ndiko ndavuga kugira nyene cubahira mbone abashinga amateka bambone yuko ndumumenyesha makuru ariko umenye neza yuko urashobora guhaguruka ukigira umuparangane kugira ngo bakubone yuko wafashe mikro ariko ukaja gusanga yuko izina ryibo wahubwo rirataka uwo mwanya nyene kubera ikintu ufise ico uvuga harabagwiza tunga baba bari hajyawe ko barashaka kubaraba umva ntufise ico uvuga ariko uremeye urahagurutse uravuze ati kugira bambone sinza kubadondagura abantu ariko umenye neza yuko hari abantu bahagurutse hajya muri iryo nama abantu bari muri industry man ahubwo hajya umumenye neza yuko babacishije mu ijisho yego harabo bacishije mu ijisho hari abandi bavuze vy'umurongo amakuru yacu reka tuyarangirize hakurya dusanzwe dufise umwe mu baririmbyi b'abarundi bagiye hariya hanze kurondera ubuzima bisanzwe Dogo Lady aho yasohoye indirimbo bari kumwe na Will Design ubona ko neza hari igikorwa bakiko kiramotera naco umuziko naco umuvugako naco twomusesangurako Dogo Lady no muririmbyi ubona neza yuko afise na brand kwa Pamba Classic siko ariko urumva neza yuko ni team ibirimwo n'abantu bagera kuri 2-3 hamwe na Rich on the beat ariko ubona neza yuko n'indirimbo yitwa Vanessa bro indirimbo kandi iryoshe cyane nemeza neza yuko muri izi ndirimbo z'amapiano indirimbo ugiye kuraba with design yisanzemo yabonetse kuko with designer nitwari tumuzi mu mudiho mapiano ariko abo byaranangaje cyane kubera muri irya ndirimbo Vanessa with designer aza kwisangamo muri irya ndirimbo kungene yagenda ariko hageze rero bajya bahongo bro bajya bahongo urabona ko bajya bahongo Dogo Lady hamwe na Rich on the beat ubona ko bavyitwaye mu yego tubashigikire cyane ubona neza yuko basanzwe bashigikira n'abajene bagiye batsanzwe benshi bagiye batandukanye bakabashigikira akavuga ati aba bajene bari mu gihugu cyacu Burundi nabo nyine barakeneye kwisumamwe mu kintu kanaka canke urashobora kugira ikibazo yaba amagara gukitsa ariko akavuga ati jewe turibuka mu Burundi aho twavuye bakagira ukunuku ariko mumve neza yuko abaririmbyi kandi abaririmbyi uvuga gwa Dogo Lady kuri YouTube ugafyonda subscribe basi n'umuririmbyi kandi n'indirimbo ifise ama views menshi cyane aryoshe ifise n'ama views 500 giye gukwiza umuriyoni abarundi rero dusaba yuko bano bana b'igihugu kandi bafise imana idasanzwe tubashigikire tugene kuri account yabo ya Dogo Lady turaba indirimbo yitwa Vanessa ubona neza yuko kugira tuzoze tugaruka no mu kiganiro yakwije 1 million baranyandikiye bambarira ati ku muntu wese yifuza kuja muri wa Pamba Classic group hari nomero zica ngaho nyandikira Dago uce winjira muri group hamakomeze ukurikirana ibyo wa Pamba Classic cyane MC Gundo seka ndagushimiye Ewana asante sana nje ndagushimiye asante ndagushimiye cyane ariko mudukurikirana kuri Anashia ariko tunashimira cyane Kings Family Burundi turabakunda cyane ndabubaha cyane Gundo sinatanga avuga ati ngo nzobicapa kwako je nanye nzobicapa cyane tugiye kurangiza umwaka mbega wenda gusigira aga challenge uno mwaka byakugendeye gute byakugendeye neza byakugendeye nabe aga challenge muri commentaire murakoze cyane naho ubutaha cha